Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misoso dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu n'umuhuza TV numwaye tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike n'ibindi byinshi biriko biravugwa hirya no hino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kugaruka ku mugabo ariko aravuga ko cyane muri no minsi hoba mu biganiro mukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye ariko aragiranirana n'ibimenyesha makuru bitandukanye arimo nka Jeune Afrique ndetse nico yagiranye n'ikimenyesha makuru yaga nabwo yamugarutseko no mugabo yatanguye ivy'urugamba nawe ndetse bigashika ashitse mu butegetsi nga mu gihugu c'Urundi aho yabaye mu nama nshinga amateka ndetse agatwara n'umugambwe n'ubwaje kubakwa mu mwaka wa 2023 ivyavuzwe ko vyagizwemwe uruhara n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo agashiraho Nestor Girkwishaka kugira ngo amusubirire uwo n'umugambwe CNL kandi abo babifashijwemo n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano w'ico gihe ariwe Martino Niteretse kuri ubu nawe akaba ari umushinga amateka. Uwo nta wundi tuza kuvuga ko ni Agatogwasa. Ubundi bwizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 bamwe mu basesangura ivya politike bavuga ko yari ryateguriwe Agatogwasa. Benshi baravuze ngo kuva kera ingingo zongewe mu mwigwirizwa shingiro ry'umwaka wa 2018 ngo zari zo kugumiza CNDD-FDD ku butegetsi imyaka myinshi biciye mu gukumira Agatogwasa kuko niwe babona bahanganye ku buryo basama igihugu cari kubaca mu ntoke kuko abarundi sinzi bamukunda cyane. Hari abarundi benshi mu mwaka wa 2018 babwiwe na CNDD-FDD ngo tora ego nabo barajana nabwo ngo ego ariko iyo ego ngicayivuyemwe niwo mwokero barimwo uyu munsi ngo babahenda ngo tora ego twikure ko buyoya tora ego twikure ko abakoroni b'abazungu kumbe ngibirimwe imbere ntibabibwirwa narirya ngo ushaka gushika ku kintu umurundi ushaka guhisha ikintu umurundi ugishira mu nyandiko nguraba uyu munsi igihugu cyose kiri mu gipfunsi c'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nta mukozi wa leta akigiraho avugira naho arenganywa kera hari amasendika y'abakozi ba leta ayabigisha abaganga n'abandi ariko ivyo byose mwibwizwa shingiro ry'umwaka wa 2018 ryarabifusi ubu rero leta naho yorenganya abakozi bayo ngo naho bitura ngo reka dufate ko CNDD-FDD ngizotwara imyaka myinshi nkuko yavyifuje ngo ubwo gutwara imyaka myinshi nico gihambaye bakwiye ngo gwanira gusumba iterambere ry'igihugu ngo mbega mu myaka 20 gusa batwaye igihugu ko cajegeye mu myaka 50 hoho ngo kizoba kigezehe ngo ari bamwe bifata bakagereranya ibitagereranika gufata CNDD-FDD ukayegeranya na chama cha mapinduzi canke se NRM ya Museveni ngo buriko wihenda cyane ngo bo naho batwaye imyaka myinshi bafise intambwe bagajeje ko ibihugu vyabo bitandukanye cyane no ngaho iwacu twagumye dusubira inyuma nk'ibirenge nkuko nabigarutse ko mu biganiro byose umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragira bariko vyinshi mu vyari ko arabazwa n'ubundi uwitwa Agatogwasa ariko agaruka ko saga seseshwa rumuri amakungu nayo ngarazi neza ibera mu Burundi. Ibi vyaraye bigaragariye mu kiganiro Ndayishimiye yagiranye n'umumenyesha makuru Lomegla akorera ikinyamakuru Jeune Afrique ngo wihweje neza uburyo uwo mumenyesha makuru yubatse ibibazo yabaje Ndayishimiye ngo urabona ko yabaza ibinasanzwe aziko vyifashe ibibazo nka vyose umukuru w'igihugu yabajijwe ngo nibigize iminsi bivugwa cyane mu gihugu aho twavuga nko kwirekurwa rya Bunyoni amatora atagiramo Rwasa kwihutisha kandidatire Ndayishimiye ndetse n'iturika ry'ikambi baze n'ibindi byinshi bitandukanye nkuko abenshi bagiye barabigaruka ko ni vyiza ko abarundi bitaho kuzirikana neza amajambo abategetsi cyane umukuru w'igihugu ashikiriza ku gihugu mu majambo mukuru w'igihugu ashikiriza ni abanyagihugu bumvira kari ku mutima wiwe bigatuma bamenya iyo kazoza kabo n'akigihugu biriko vyerekeza aho ibintu bigeze biramaze ngo kugaragara ko abarundi mwamaze guhinyura ko Ndayishimiye ataho ngo yobashikana ibi nibitangazwa no muhisi Ndadaye ngo burya butumwa mwamuhaye mu kwanka kwiyandikisha mu mwaka uheze bwamusizemo imvune ngo ntimuzobone abakankamira burya ngo niwe batinya gusumba uko mwebwe mu mutinya ngo Ndayishimiye burya arazi ko umunsi uri zina mwamugiriye inama ya nyuma ko atazorokoka umujinya wanyu kuko inguvu mufise mukoranye arazi neza ko atozitsinda naho yokoresha imiyaga n'imituragaro
Muri umwihwezo wa mbere ngo reka turabire hamwe ibibazo bibiri yabajijwe ku matora. Mu kubimubaza umumenyesha makuru yakoresheje ubuhinga bwo kubaka ibibazo ku buryo mu kibazo agobekamwo n'inyishu isanzwe izwi ko ariyo y'ukuri. Birashoboka ko bwa ubuhinga bwo kumuvuguruza mu rwenge ubona ko abamenyesha makuru baba basobanukiwe ubo babaza uko ameze. Akabazo ka mbere kagira gati: Kwigenekerezo ya 2026 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 CNDD-FDD yakugize umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubwo si ku mpamvu z'ukutumvikana mwakoze ikoraniro kaminuza umwaka umwe imbere y'amatora. Wihweje uko ako kabazo kubatse, umumenyesha makuru yarabajije ko azoba ari impamvu z'ukutumvikana zatumye ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryihutishwa. Igituma tuvuga ko umumenyesha makuru yabaza ikibazo kirimo n'inyishu nuko bisanzwe bizwi neza ko Ndayishimiye yihutishije ivyo kwigena nk'umukandida kubera abona ko icuka atari ciza muri CNDD-FDD. Ngo Ndayishimiye yarakebwa ko ibihangange mu gisirikare bizohava biburizamwo umugambi wiwe wo kwitoreza ikiringo ca kabiri, ngo niho ruraciye yifashisha za mvugo zabo zo kunyanyasa na abacemwo ntibabona. Ngo burya intwaza ngabo zidashaka ko Ndayishimiye yongera kubarongora hamwe n'ibindi bihangange bimugwaniriza mu mugambwe basigaye barabana mu maso babazanya ikibaye. Murantunye ngo basigaye barabana mu maso babazanya ikibaye. Mu mvugo y'ikirundi Ndayishimiye yarabitanze canke yarabubiriye kuko bo bari bibaza ko igihe ciza cyo kwipanga ari mu mpera z'umwaka. Ndayishimiye ngo yakwicirwa gikomeye mu kungena intwaza ngabo mu gisirikare zapfubije imigambi ya nkuru nziza mu mwaka w'ibihumbi 2020. Naho Ndayishimiye yabeshe ko ikoraniro kaminuza ryakozwe kare cyane kubera ari wo mwanya umugambi wahisemwo, ngo sivyo, ngo ni ku mpamvu za zuguruzuguru nk'uko umumenyesha makuru yakagobetse mu kibazo. Aha ngo Ndayishimiye yarabona ko hageze mu kwa mbere kumwakuza atazokonya abakeba badashaka ko yongera kwitoza. Sindanizeye ko abakeba biwe bazoca baheberana, ngo tuzomenya ko baheberanye niyo ibi Ndayishimiye yafyonze bizorama. Akabazo kandi kagira gati: Abatavuga rumwe nawe basa n'abakubona nk'ushaka kwigungira ko ivy'amatora na cyane ko igihangange nka Gatogwasa yamaze gukugwamwo. Nongabo murabona ko umumenyesha makuru Romegla yabajije ikibazo kigobetsemwo n'inyisho ishobora kuba yaranahungabanije rwose ibigumbagumba vy'umukuru w'igihugu. Naho Ndayishimiye ciyarementanya ko amategeko ari yabuza Gatogwasa kwitoza, ngo ninda iri munda irazi ko Ndayishimiye yoronka ngo tujwi turi kurushi ari hamwe yoheganwa na Gatogwasa. Mu nyishu yatanze Ndayishimiye yavuze ko inzira Rwasa sigaranye yo murekurira kwitoza ari mu gihe umugambwe wiwe CNL wo bimwemerera. Ngararo duca dutangura kwibaza iyo bizananye ngo Ndayishimiye agira inama uwo yita rwuba rwabigata ku nzira yomeneramwo ngo ashobore kwitoza. Iki ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye afise icizere cuzuye neza ko ivy'ipereza ryiwe ryasezeranye n'abahemukiye Rwasa. Ngo umurozi yakoroze ubonye agusanze ku musego akuremesha uzomenye ko aje gusuzumaho agejeje akazi kiwe. Burya ngo baca umugani mu kirundi ngo umuntu ntatinya ishamba ahubwo atinya ico barihuriyemwo. Ndayishimiye ngo ico yabonye mu mwaka w'ibihumbi 2020 yarabonye. Ubu asanzwe abona ko abantu bose bamuvuye ko, akaba nakibwa ko nababoneka nk'abasigaye inyuma atari abakunza ahubwo arabironderera ico rirenza. Yohava rero yubaka kujana mu matora mwari n'uwari yamutsinze impaga mu gihe ibintu vyari bikigendeka. Mu gusozera abarundi ngo mutahure ko umutegetsi wanyu Ndayishimiye afise ubwoba budasanzwe gusumba uko muvyibaza. Ngaho hose aburabuza Rwasa buryo ubwoba bwa mbere ni mwebwe abarundi mubumutera. Gubugira ivyago vyose Rwasa rimwe vyatewe namwe bw'abarundi mwerekanye ko Ndayishimiye mutamushaka guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nako kandi yuzuye ubwoba budasanzwe kubera kuba mwaranse kumutora mu mwaka w'ibihumbi 2020, ngariko arazi ko ubu mu mwaka w'ibihumbi 2027 akaba gasanzwe karabaye atariho ngo mutora. Ngo arabonye ko atacizere mu kimufise ko nico gituma nawe asigaye ameze nka yafuni ngo yarikiye mu ntege iti vyose nibishake bimeneke. Ndayishimiye kandi akabahanura Gatogwasa kuvugana n'umugambwe CNL kugira ngo umugire umukandida.
nkuko ikinyamakuru Jeune Afrique cyari gishize ahabona ikiganiro cyagiranye na Valens Ndayishimiye abajijwe ibibazo bitari bike ku buzima bwa politike y'igihugu cy'u Burundi. Kumwe yama umukuru w'igihugu yatanze inyishu zuzuye ivyo benshi bisi binyoma ku bibazo byose yabajijwe. Ngariko nahabesha ngo biraboneka ko umumenyesha makuru Romegra yamubaza ibibazo asanzwe azi neza iyo biva niyo bija. Intego ya benshi ngo ni yayindi, gufasha abarundi gutahura ubutumwa bufobetse mu majambo ashikirizwa n'abategetsi babo. Ngo birahambaye cyane ko abarundi bamenya ivyo Ndayishimiye yavugiye mu kinyamakuru nk'iki gisanzwe cyo gukurikiranwa ku mubumbe w'isi nzima. Ngo abarundi ni byiza ko kandi bamenya ivyo umunyamakuru ivyo mukuru w'igihugu yabeshe mu kinyamakuru gisomwa kikanumvirizwa n'isi yose. Nkuko bisanzwe kandi ku nkuru nk'izi dutangura kubasangiza incamake y'urutonde rw'ibibazo yabajijwe n'inyishu yabitangiye. Mu nyuma kandi turagenda turaca mu mizi bimwe bimwe mu bibazo by'inkoramutima kugira ngo dusesangure ko umutegetsi wacu avuga ibikiza igihugu canke ibigishikana mu mwobo. Mu bihe nk'ibi Ndayishimiye abona ko amahirwe asigaranye ari gikenye gusa siniteze ko yobwira abarundi n'amakungu kuri kwa nyako. Ibi nibitangazwa n'umwe mu bahinga mu vya politike. Ngo nico gituma abantu benshi bategerezwa kumucungira hafi, ababeshe canke atababeshe canke akababeshera mu makungu bakamubeshuza kuko Burundi na bene bwo ngo situnga ry'umukuru w'igihugu ngahubwo ni vyakazuza k'igihugu gusa. Naco gituma bitangaje kubona umuntu yihagira igihugu akihagirana na bene cyo bose akaba kagateka bagafatwa nk'abashumba mu gihugu cabibarutse. Reka tugaruke ku rutonde rw'ibibazo umumenyesha makuru Romegra wa Jeune Afrique yamuhase hamwe n'ibinyoma umukuru w'igihugu yasubije kuri ivyo bibazo. Iyi nyishu ziwe zafashwe nk'ibinyoma ku ruhande rumwe rw'abavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Valens Ndayishimiye. Icambere nkuko twabigarutse ko muri ano makuru kwigenekerezo ya 2026 ndamukiza uyu mwaka CNDD-FDD yakugize umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Ubwo si impamvu zo kutumvikana mwakoze ikoraniro kaminuza umwaka umwe imbere y'amatora. Uti buri mugambwe ofisi uburenganzira bwo kugena umukandida igihe ushakiye. Twebwe twabikoze kare kugira ngo tugikure mu nzira hanyuma tubandanye n'iyindi mirimo. Uti ryo genwa ryo barishobora guteza imyidogo. Ndayishimiye uti sindavyibaza. Abatavuga rumwe nawe basa n'abakubona nk'ushaka kwigungira ko ivy'amatora na cyane ko igicororo nka Rwasa yamaze gukurwamwo. Ndayishimiye uti abantu bose nta wundi bavuga atari Rwasa nk'uko mengo niwe wenyene tutavuga rumwe. Uti ntashobora kwitoza mu gihe amategeko atabimurekurira. Ngo burya arafitaniye ikibazo n'umugambwe we CNL. Ngo nyamba CNL ishaka kumugira umukandida aho na marame. Gashatse kwitoza nk'uwigenga naho ntibikunda kuko nta myaka ibiri aramara asezeye mu mugambwe. Ntanjyane z'imigambwe ziri mu Burundi kuko namanicirana n'abarongoye imigambwe nk'abahumuriza. Umumenyesha makuru ati ese ukurekura vy'agateganyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere arengiwe mu Bunyoni yoba yarabaye ingingo yo kugaruka nituze. Ndayishimiye ati oya ivyo ntawe bihuriye. Bunyoni ari mu bantu bahoze bibona nk'abari hejuru y'amategeko ni navyo yapfungiwe. Buri mezi 6 turasuzuma abanyororo biboneka ko batagifise ubushobozi bwo konona. Bunyoni rero yaramaze amezi 3 agwaye cyane. Ni gute twari kumugumiza mu gasho umuntu amagara atanakimurekurira konona. Nta bubasha gifise bwo konona. Umumenyesha makuru ati mu ntango zandamukiza iturika ryo biko rw'ibigwanisha Bujumbura ryavuzwe ko vyinshi mbega iryo turika ryo baryatewe n'inkozi z'ikibi. Ndayishimiye ati amatohoza ya mbere ntaco yashitseko. Turiko dukorera ku mpamvu nyinshi zishoboka. Ico bita hypothèse tudashize inyuma ico kuba harabaye ugusamara cyangwa se negligence kubajejwe ububiko. Ikintu gishoboka cyane nuko hoba harabaye gushuha kw'ibombe. Ariko gushika ubu nta na kimwe kihari cemeza ko vyavuye ku nkozi z'ikibi. Umumenyesha makuru ati amasharamwe menshi harimo Amnesty International na Human Rights Watch barenegura ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Uko bimeze ubu nguri nako vyari byifashe mu gihe cya nkuru nziza. Ngo nawe twavuga ko vyakunaniye mu myaka 6 maze ku butegetsi. Ndayishimiye ati nibaza ko ico kibazo cyahawe intumbero ya politiki ubona ko ukugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bibandanya kuvyura icuka kibi. Ngo ntako tudakora kugira duhumurize Barundi. Uno munsi nkuko nabivuze nta muntu akirejura amategeko.
umumenyeshamakuru ati naho uvuga uko hareze umwaka wararongoye CNDH ahunze igihugu inyuma y'isakwa ryakozwe ku rugiwe. Ndayishimiye ati urya ariko yitwara uko ashatse mu gusora raporo zuzuye ibinyoma. Uti mu myaka irenga 20 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi ubw'igihugu c'u Burundi ntikiri mu kwa kw'imigenderanire myiza iri hagati y'abajenerali bazananye mu ishamba. Ndayishimiye ati abajenerali bavugwa bagwane demokrasi biratahuritse ko bafitaniye ubugenzi kuko baragendanye ku rugamba. Muti none no munsi dufise imyaka ingahe? Nibaza ko mu myaka ine abajenerali muvuga bazoba bagiye mu zabukuru retraite, ngo nta mpamvu rero yo guhagarika umutima n'ivyo bariko bakora. Hari ibibazo kandi vyerekeye politike yo hanze y'igihugu ariko biraba Urundi cyane. Umumenyeshamakuru ati inyuma y'amezi ane ihuriro AFC cyangwa se M23 rivuye muri Uvira uwo bugifata ko urubibe rw'u Burundi rugeramiwe. Ndayishimiye ati ego cyane kubera umuharire gitabara uracahabwa ubufasha n'u Rwanda mu myitozo n'ibikoresho ngo burya abasirikare b'u Rwanda na M23 ni kimwe bakaba basanzwe kandi bunze ubumwe n'uyo mu gwiterabwoba bwa ibitero ku banyagihugu bacu. U Rwanda gwifuriza nabo Burundi dutegerezwa rero kuguma turi maso. Umumenyeshamakuru ati imbere yuko Uvira itembagara amasoko menshi yavuga ko abasirikare b'u Burundi bagera ku 15,000 aribo babarizwa mu buseruko bwa Kongo. Mwosigura impamvu mwatwaye ingabo zingana uko kose. Ndayishimiye ati ni mutahure ko tutari muri Kongo kugwanira inyungu zacu, nyawe naturiye kugira dufashe Kongo kwikura ko umwansi wayo. Twagiyeyo kumwumvikana w'akarere ariko harageze igihe n'ibindi bihugu vyikuramwo dusigara nayo n'Ubuganda gusa. Iki gihe ingabo zanje zihabwa amategeko n'igisirikare ca Kongo, jewe no kubafasha bisanzwe. Umumenyeshamakuru ati ese Burundi buzogumiza ingabo zabwo muri Kongo gushika ryari? Ndayishimiye ati Kongo nizofata ingingo nibabona batabikeneye nzoca ndabakurayo. Umumenyeshamakuru arongera ati dufatiye ku ngaruka mbi iyo ntambara iri kiragera ku gihugu cyawe ku butunzi n'umutekano gukurungika ingabo ntivyo babiriko biratuma n'ivyaho bihuhuka mu Burundi. Ndayishimiye ati nibaza ko kuba turi muri Kongo bifise ingaruka nziza kuko intego y'u Rwanda na M23 twari kwaruguhiri ku butegetsi bwa Kongo. Twarabateshije rero kubandanya Kinshasa, yaba tutahari ntibiba bishoboka ko abasivile batabagwa. Umumenyeshamakuru ati u Rwanda rukwagiriza gukorana na FDLR umwari washinzwe n'abakozi b'Abanyabwoko, mbega ubwo bucuti rwihishwa ntibushobora kunyura ibintu. Ndayishimiye ati twebwe ntidushobora gufasha inkozi z'ikibi zitera u Rwanda. Mu mwaka wa 2022 twarumvikanye muri EAC ko tuduza imigwi y'abanyamahanga icumbitse muri Kongo. Gico kintu rero narakiganiye na Paul Kagame yanyageza ko kuba nkorana n'igisirikare ca Kongo FARDC bigaragara ko ndakorana na FDLR. U Rwanda rwari rujejwe ibikorwa vy'iperereza muri rwa runani rwo gutuza imigwi icumbitse muri Kongo. Kagame nanamusavye ko yo perereza ahari ibirindiro vya FDLR kugira ngo tuhagabe ibitero tubirandure. Gushika n'uyu munsi Kagame ntarigera ambwira ahari ivyo birindiro. Umumenyeshamakuru ati ni gute hoba ugukorana hagati ya FARDC na FDLR ariko ingabo zawe ntizikorana na FDLR mu gihe bizwi ko ingabo zawe na FDLR mwese musenyera ku mugozi umwe na FARDC? Ndayishimiye ati ntitugwanira hamwe. Ingabo ntizishobora kuvanganywa kuko ntizifise ubuhinga bumwe mu gukora intambara. Jewe narabwiye Tshisekedi gukora ibishoboka ntihabe ukwikekana kuri ico kintu. Jewe ico mbona cyo kwizeza u Rwanda ko rutazotegwa nuko twoje hamwe twese Burundi, Kongo n'u Rwanda na Uganda tugatuza iyo mihari. Umumenyesha makuru nanone ati icyuka cifashe nabi cyane mu turere twa Haut Plateau za Minembwe aho ingabo za FARDC n'abacuditse nazo babangamiye ibikorwa by'ubutabazi. Ese kubera iki hazibiye? Ndayishimiye ati M23 n'imihari bakorana nka twigwaneho bakoresha abanyagihugu nk'inkinzo yabo. Abanyamurenge vyitwa ko utwo tugwi twinkora baratugwanira bashatse kwinjira mu karere kagenzurwa n'ingabo za Kongo ariko barababuza. Baciye bafatwa. Jewe narabonanye na Freddy Kaniki arongoye umuhari twigwane ko naramuburiye ko we n'ingabo ziwe tuzobagiriza ivyaha vyo mu ntambara. Umumenyeshamakuru ati aha ruhande y'ibiganiro vyo Washington muri uno mwaka umwe bwa Afrika urongoye buriko buragerageza kuja hagati muri ayo makimbirane kubera iki atakivamwo. Ndayishimiye ati inzira y'amahoro ntiyoroshe kuko utegerezwa kuba ufise ubushobozi bwo guhuza.
Ibi rero akaba ari bimwe mu bibazo vyagarutswe ko mu kiganiro umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique Lomegla yagiranye n'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye amubaza ku bibazo bitandukanye harimo ic'amatora yo mu mwaka uza y'umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa ijyanye no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi rero bakaba bavuga ko iki kiganiro Ndayishimiye yatanze no kuvuga abari mu mashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike bavuga ko iyo batanzemwo inyishu z'ububeshi cyane kuko twe nitwovyemeza ico duhagaze ko nuko umukuru w'igihugu yatanze inyishu zibereye ubutegetsi bwe kandi zibereye abene gihugu arongoye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Amerika na Iran ari hafi gusenyuka. Ivyo yabivuze inyuma y'uko Amerika yanse ivyifuzo Iran yari yasavye mu rwego rwo gushaka amahoro hagahagarikwa intambara. Ku ruhande rwa Iran abayobozi bayo bavuze ko bazobandanya kubagwanira inyungu z'igihugu cabo kandi biteguye kwivuna abansi igihe cose bibaye ngombwa. Ariko kandi bavuga ko ibiganiro vy'amahoro bigishoboka mu gihe haboneka ubwumvikane. Ibintu biriko biratuma impande zose zidahuza nuko Iran isaba gukurwaho ibihano. Amerika nayo iha gasopirani kutabandanya bagerageza programme yo gukora ibigwanisho vya nucleaire. Ikindi badahuriza ko ni ibibazo bijanye n'inzira y'amata ca muri Strait of Hormuz. Twibutse ko iyi ntambara yatumye ibiciro vya petroli ku isi biduga kubera ubwoba ko ibintu bizoshobora gusubira gukomera. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'Urundi. N'umuza TV rero Imana iba hezagire.